Banywanyi b'Umuzabibu TV reka ndabaramutse nongera ndabifuriza amahoro y'Imana bane namwe aho mwese muherereye nkuko mubibona mu bwami bw'Umuzabibu TV twaramutse twakira abakozi b'Imana ndetse buzuye ubwiza bw'Imana nkuko mubibona murabona ko bidasanzwe murabona ko baberewe murabona ko buzuye akamwemwe kumbure baje batuzaniye ibintu byinshi bashaka kutugaburira kuno munsi reka tubasabe mugire subscribe share comment kugira ngo muzobashe kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu reka tumuhe kaze umukozi w'Imana yidondora abanywanyi b'ikiganiro cyacu ndabaramukije amahoro y'Imana bane namwe Imana ibahe umugisha nitwa NDUWIMANA Roger umuvuga butumwa bwiza Imana ibagirire neza murakoze umukozi w'Imana twateye uteka kuba turi kumwe namwe ngaha mu bwami bw'Umuzabibu TV reka kumbure abatari basanzwe babazi mu barangire neza aho musanzwe mukorera imirimo y'ijambo ry'Imana. Okay, imirimo y'Imana tuyikorera mu gisagara ca Bujumbura muri quartier Ngagara quartier ya 4 dusengera muri Église Lumière Internationale de Jésus-Christ niho dukorera imirimo y'Imana Imana ibahe umugisha. Murakoze namwe tumaze kubona keshi na keshi aho mushitse mwigi mutanga ijambo ry'Imana muyigisha ijambo ry'Imana ndetse abantu mu masengero bakanezerwa tugasanga babanezerwa cyane n'ubwahe buhinga mukoresha cyane ni yahe strategy mukoresha kugira ngo abantu mwisange babakunze cyane gose cyane bakakira message neza mwose bakakurikirana kuko tumaze kubona keshi na keshi haraho abantu mu masengero usanga batangura bashitse bagatangura gusinzira ariko iyo muriko murigisha naho tubona no bose baguma bahagaze bacanye baguma banezewe neza ni igiki mukoresha ni strategy mu tuganira kumva. Oh bon nta strategy ndende hari uretse ko ubuntu buri kuri twebwe nibwo butuma bikunda buri ubuntu ni ikintu gikomeye ubuntu nibwo butuma umuntu aba uwariwe hari ijambo Paulo yavuze aravuga ngo ntabwo twakijijwe n'ibikorwa byacu ariko n'ubuntu bwadukijije rero aho turi naho nico dukora ntitubikoreshwa n'imbaraga ziturimwo ntitubikoreshwa n'amashure ntitubikoreshwa no kuba twarize cyane ariko tubikoreshwa n'ubuntu bw'Imana rero ubwo buntu buturiho nuvuga ati nibwo butuma bijya mubona biba nibwo butuma bijya bishika numva nta kindi kintu dusenga nk'abandi twisonzesha nk'abandi dusoma ijambo nk'abandi n'ubuntu buri muntu wese agira ubuntu bumuriko buriya buntu rero buragenda bugakura bukamuzanira ibyo atigeze kubona mu buzima yego murakoze umukozi w'Imana kuntu mugerageje kuduha umuco hama abanywanyi b'ikiganiro reka nkuko mwamaze kuvyumva kumbure hariho ico yoba yaje yaduteguriye na cyane kugira ngo imitima imenetse ayisana sanes canke kumbure imitima inyotewe ayimara inyota reka kumbure tubasabe nimba ari cyo muba mwaduteguriye sinzi ko mugidushikiriza kumbure canke ababandanye bakurikirana Umuzabibu TV babandanye bagubwa neza. Ako murakoze cyane ndashobora kugira icyo mvuze gato kubwo umuntu wese ariko aradukurikirana Imana ibahe umugisha munyemerere nsome ijambo ry'Imana rigaragara mu gitabo ca Yobu igice ca 14 umurongo w'indwi haravuga ngo kuko hari ivyizigiro vy'igiti iyo giciwe kuko kizokongera kunaga kandi bitontomya byacu ko bitazobura iri ni ijambo rikomeye cyane ku banywanyi b'Umuzabibu TV ngira mbabwire ko haracyari ivyizigiro kandi bidasanzwe birashoboka ko nkurikiranye ufise ubuzima ubona umenga bugeze ahantu habi utabona icepfo ni ca ruguru utabona ahantu uri bukuru ubuzima abantu baguhemukiye abo wizigiye bagutaye inshuti zakuvuye ko ariko inyuma y'ivyo inyuma y'ibihe n'ibindi turacafise ivyizigiro kuko Imana ntiduta burya abantu baraduta abo twizigiye baraduta abagenzi baraduta abo twakuranye baraduta abo twiganye baraduta Yesaya Imana yigeze kumubaza ijambo rikomeye iramubaza ngo nyina yo kwibagira umwana umuvyeyi yo kwibagira uruhinja yavyaye Imana irongera ziramugira ngo ni koko uwo yobikora ngo ariko je hose nshobora kukwibagira bisigura ngo rero n'imiryango dukomokamo ishobora kuduta ariko Imana twakurikiye ntishobora kuduta ni Imana ituguma ko abantu badutaye
ni Imana ituguma ko abagenzi baturetse, ni Imana ituguma ko none nashaka kubwira umuntu anyumvirije ndamugire ngo komeza umutima, ibyizigiro byawe ntibicike, ukomeze ubandanye urugendo ko nubwo ubona inzira zisa n'izugaye kuri we ariko ku Mana ziruguruye. Impamvu ya mbere nuko ushobora kuba umaze imyaka nta kazi ugira, ukaba umaze imyaka abagufasha barabivuyemo, ariko uracabayeho, uracafungura, uracambara, bisigura ngo imbaraga z'Imana ntizirava ku buzima bwawe. Hari igihe tubona abantu ukabona umuntu ukabona yihebuye, yacitse intege, kumbura umuntu ari hanze yahora amufasha yabivuyemo, cyangwa ukabona n'undi kanaka yacitse intege kubera ibihe ariko yacamwo, ariko nagira mbwira umuntu ariko aranyumva haracariho ibyizigiro. Abantu babireka ariko haracari ibyizigiro. Ibyizigiro byacu ntibifatiye kubigaragara, ibyizigiro byacu bifatiye kubitabonwa, kuko bitabonwa nivyo biduhesha ubuzima, bikatwemeresha ko Imana yacu ari Imana ikomeye. Mu yandi majambo, iyo uvuguze imodoka ufise amafaranga si gitangaza, ntabwo ari gitangaza kuko wari usanzwe yafise woyiguze. Hari ikiyo umuntu yarakenye nta kazagira, bakabona ejo yubatse inzu, bakabona yubatse urugo rwiza, biba ari gitangaza, ni ikintu Imana ikora utari witeze. Nagira nkubwire ngo Imana ntigomba gukubeshaho abantu babona ko ibintu biri, Imana ikubeshaho abantu batabona ko bishoboka, kugira ngo izina ryayo rishishikare kubaho. Uyu mugabo Yobu abantu bari bamutaye kubera ibihe yari yaciyemo. Buriya ibihe bitwereka abantu, nimba utarabona ibihe, nimba abantu utarababona, igihe kizoba kwereka. Nimba ubona abantu bose bagukunda, ukibaza ko abantu bose bagukunda, bashobora kuba bagukunda kubera akazi ufise, bashobora kuba bagukunda kubera famille uvamwo, bashobora kuba bagukunda kubera ubuzima kanaka bakubonamwo, ariko umunsi ibintu byohinduka woca ubona abantu muri kumwe baribo. Ibihe rero biratwereka abantu, ibihe bitwereka inshuti nyanshuti, ibihe bitwereka abagenzi nyabagenzi, ibihe noneho bitwereka ibintu byose. Iyo ahuye n'ibihe bimwereka abantu bahora bazi we, baje guteramana nawe, baje gusangira nawe, baje kunezererwa, umunsi umwe bagarutse basanga byagiye bya bintu, baca baramuhinduka. Abahungu bahora baza baje kuresha abakobwa biwe, umunsi umwe baragaruka basanga abakobwa bapfuye, baba baramuhindutse. Abahora bamugenderera baje kurya, basanga ibyo kurya byose byaheze, baba baramuhindutse. Amajambo arahaguruka, bamucira imanza, bavuga ko yahoze ibyaha, bamuvuga ibitari byo n'ibiribyo, bagerageza kumuvuga. Nagira mbwira umuntu ari karanyumva, ushobora kuba uri mu ruvugo bakaba bariko barakwihendako. Nagira nkubwire ngo abantu niba bariko baravuga, ariko Imana iraje gushira amajambo y'abantu kwiherezo, kandi Imana ishize amajambo y'abantu kwiherezo. Nagira nkubwire ngo abantu bose baratangara bakamenya ko Imana ari Imana ikomeye. Nagira mbwira umuntu ariko aranyumviriza, humura, wicika intege, komera, reka kudendebuka kubera ibihe, reka kudendebuka kubera amajambo wumva. Imana yacirengeye ivyo ubona, Imana yacirengeye ubwo buzima ubona uri kuracamwo. Situation ishobora kubikubereye nabi, ariko hejuru y'ivyo hari Imana. Nagira mbibutse ko hejuru y'imbaraga zose zibaho hari imbaraga z'Imana, hamwe wo kwizera izo mbaraga zo gutabara abantu batagutabaye. Rero haracari ivyizigiro, mukomere, muhumure, ntucike intege, imyaka ntiguhende ngo ngurashaje, ndashaje ntararongorwa. Oya, komera, Imana yawe irakomeye. Ntuvuge ngo maze imyaka myinshi ndi gishomeri, nta buzi bukibaho. Abantu b'Imana ntibigera babura ubuzi, ahantu hose Imana igirira neza umuntu wayo. Imana imubesha. Ndabibutse ko igihe Aburahamu yirukanye Ishimayeli, amazi yamuhaye ngo yarakamye, umukuza yamuhaye warakamye, ngo ukama bageze mu bugaragwa, Imana ihatobora iriba. Imana rero nitubeshaho abantu babona kumenga twobaho, Imana itubesha n'ahantu abantu babona kumenga ntibishoboka. Ijambo ry'Imana yavuga ngo ibidashobokera abantu bishobokera Imana. Rero ntihakagire ukwihebura kuba ku buzima bwawe, ukomere cyane. Ndazi ko wari ufise ukwihebura, ndazi ko wari ufise ubwoba, ndazi ko intege nke zari zakuba nyinshi kubera ibi uri kuracamwo. Ukomere, Imana yawe irakomeye. Ukomere, Imana ntiyiteguye kuguta. Ukomere, Imana ntiyiteguye kukureka. Bibutse ko Yobu hageze igihe Imana iramushumbusha, ba bantu bamutaye baramugarukaho. Buriya nta muntu numwe yigeza guta, reka mvuge kano kantu, nta muntu numwe yigeza guta, ahubwo ibihe nivyo byagushize inyuma y'abantu, nivyo byagushize kure y'abantu. Imana ni ibihindura, bazongera bagaruke. Imana ni yagutabara, bazongera bagaruke. Murabizi ko iyi Imana iguha amafaranga inshuti ziza, urazi ko Imana ikubakira urugo rwiza abantu bagufelicita, bakubwira ngo felicitation byagenze neza. Iyo umuvyeyi yavyaye abanyamagambo baraceceka. Nagira nkubwire ngo ibihe biriko bikwereka abantu, humura, nta mwasi wawe arimo.
nivyahinduka bose bazogaruka bakubwire ko bagukunda, abagutaye bazokunezerererwa. Rero nagira ngo ukomeze kubwire ngo Imana yawe irakomeye, Imana yawe ni inyembaraga, Imana yawe ntiyiteguye kuguta, Imana yawe ntiyiteguye kugutererana. Nubwo abantu baba baragutaye, haracari ivyizigiro, naho igiti cyatemwe ibibabi byacu bikuma, ariko amaherezo cyo kongera kikanaga. Nagira ntangariza umuntu anyumvirije ndangiza muri ana majambo, wewe wari kurakurikirana Umuzabibu TV, ugiye kongera kunaga, ubuzima bwawe bugiye kongera kunaga, kazi kagiye kongera kunaga, mu rugo bigiye kongera kugenda neza, ibihe byo kubabara bigiye kukugwaho, kuko Imana yawe ni Imana ikomeye. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Ego mukozi w'Imana, murakoze abatugaburiye ndetse abanywanyi b'Umuzabibu TV, twizere ko banezerewe, twizere ko banezerewe nkuko nanjye nanezerewe. Ariko ntiwova mu bwami bw'Umuzabibu TV ntakubajije akabazo, mbega hajya mu musanzo mukorera umurimo w'Imana, haba hariho abantu batandukanye, abamama, abapapa, abigeme, imisore n'abatama. Niyahe nyifato abakristo bashaka gukora ikakurakaza, cyane niyahe nyifato bashaka gukora hama bikakunezereza cyane? Bon, mwishengero abantu bagira imico myinshi, kuko abaje bava hatandukanye. Umwana utareze biragoye kumushira ku rutonde, kuko abafise ahantu yakuriye, hari ababa bakuriye mu makaritie arimo abantu bakunda kuyogora, hariho nabo bakuriye ahantu baba bakuriye mu makaritie abantu babatekereje. Rero bageze muri eglise ari n'igihe batifata kumwe. Umukozi w'Imana mu bisanzwe arangwa no kwihangana. Iyo bikunaniye kwihangana ubuzima buca bukugora, ko kwihangana niko gutuma dushika ku kintu cyose dukeneye, ikintu cyose dukeneye tugezaho no kwihangana. Rero mwishengero haba abantu bafite imico itandukanye, ariko umuco ukunda kumbabaza ni gihe mpagarara nk'imbere y'itorero, hanyuma mpagaze imbere y'itorero nkavuga ibintu nkabona abantu bariko barasamara. Mu buzima naho umuntu asamara mu gihe Imana ibiri kiravuga, mu gihe Imana ibiri kiravuga naho umuntu asamara, kuko uriya muntu aba yaje ashaka ikindi kintu ku Mana, ariko yagira mu nzu y'Imana agasamara. Bisigura ngo ugeze mu nzu y'Imana ni byiza kurondera inyifato nziza, kugira ngo iriya Mana waje kuraba, waje kuvugana nayo igukorere, kugirire neza. Buriya mu nzu y'Imana haba ibintu bibiri, haba umugisha n'umuvumo. Ntushobora kuva mu nzu y'Imana atakintu utahanye, udatahanye umugisha uratahana umuvumo. Rero inyifato twifata zimwe na zimwe ziduhesha umugisha, izindi zimwe zikabahesha umuvumo. Ariko by'ukuri ahantu nkorera umurimo w'Imana, sindi pasiteri waho, dufise umwungere aharongoye, dukorana imirimo y'Imana, bamwita Murenzi, Profete Murenzi Jean Claude. Ariko ndahaba kenshi, tuba turiko turakora, tuba turiko turavuga ijambo ry'Imana no ku maradiyo atandukanye, tuba turiko turavuga. Ariko mu bisanzwe nubwo ntari umwungere, amaso yanje arabona kure, nkabona by'ukuri uriya muntu azogera kure, uriya muntu asa n'umuntu atazogera kure, nkabona uriya muntu n'ahazogera kure azohagira atevye, kubera inyifato yifata isa nk'iyo umuntu atari karihuta mu rugendo. Rero ivyo nivyo novugaho cyane, ariko abantu dukorana umurimo w'Imana baragerageza kwifata bakamenya ikibanza baje mwicarico. Yego. Okay, murakoze. Hama reka tubashimire kuba mwitavye akamo ngaha mukaza kudushikiza ijambo ry'Imana. Muvuze ijambo ry'Imana rikomeye, kandi twizere ko n'undi munsi twabikoze ko muzogamburuka mukaza kugira ngo abanywanyi b'Umuzabibu TV babashe kumva ijambo ry'Imana, babashe gucakira acakire. Imana ibahe umugisha kwanza, kubwo abantu barongoye iyi TV channel Umuzabibu TV. Imana ibahe umugisha, mukora ikintu gikomeye, kugaragaza impano z'abantu. Ubundi ni ikintu kidasanzwe cyagura ubwami bw'Imana, kugaragaza impano z'abakozi b'Imana, kugaragaza impano z'abantu batandukanye. Igikorwa mukora ni igikorwa kidasanzwe, Imana ibibahera umugisha udasanzwe. Turahari rero, kandi Yesu yadutumye mu mahanga yose. Ubu rero biroroshe, hari igihe tuburungika mu Burayi tutahagazeyo. Rero ibi bituma ubutumwa bugera kure. Imana ibahe umugisha, turahari igihe cyose mwaduhamagaye, turiteguye gukorera Imana mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Sabe mugerageze mubarire abanywanyi b'Umuzabibu TV, nkoshaka kujya mu musengere canke mugire icyo mumufashije mu kumuha ijambo ry'Imana,
bo batora gute muswe mu wibutse adresse yaho mukorera canke nimba rutunimira mu dutange nimba ari channel yanyu sinzi. Okay, amazina nayo mwayumvise ni NDUWIMANA Roger. Ugiye kuri Facebook wandika NDUWIMANA Roger. Ndakunda kubandika ndacisha ijambo ry'Imana kenshi. Ndafise channel ya YouTube naho wandika NDUWIMANA Roger, hariko ama video urashobora gusanga ijambo ry'Imana. Cyangwa ukaturondera kuri nimero tuba dufise WhatsApp, bashobora kutwandikira ushaka gusenga, ushaka kutugusengera cyangwa ari ikindi kintu cy'iciyumviro kanaka. Ni 76 530 008 76 530 8. Iyo niyo adresse. Hanyuma kuri eglise mwahumvise naha mu Ngagara bayita Eglise Rimwe International de Jésus-Christ. Ego karibu cyane, Imana ibahumugisha, Imana ibagire neza. Tuba turasenga kuwa gatatu, twatangiye saa 2 gushika saa 5, tuba turi mu masengesho ya deliverance. No kuwa Mungu tuba turasenga kuva saa 3 kugera saa 6, nubwo tubona ibihe byiza. No kuwa gatanu tugira Roger na adoration kuva saa 11 kugera saa 1, tugira ibihe byiza. Imana ibahumugisha, Imana ibagirire neza. Namwe murakoze, namwe ibongereze umugisha. Amen. Banywanyi b'ikiganiro, aha niyo kiganiro cyacu kirangiriye kuri uno munsi. Reka tubasabe mubandanye mugira subscribe, share, comment kugira ngo mubashe kuronka ibiganiro bikurikira ndetse biba himbara. Nuko rero reka tubasezere, amahoro y'Imana abane namwe, muroranirwe mu byanyu no mu banyu. Murakoze.